igihe tugira duhite twatumaranye imyaka ishika kuri 6 naravyumviriye ko ndavuga ati umuntu yanyihanganiye gutya akankunda gutya ndi umuririmbyi sinoreka kugira ikintu nkoze kuri we niho niyumviriye kwandika indirimbo namuririmbiye Mungomera mashyana ku batabizi rero tumaze imyaka 8 novuga abavyeyi nibo bakunda kubita ngo turabagenzi bavyita ubugenzi natwe tukavyita urukundo mugabo abavyeyi gituma bavyita ubugenzi ni kugira ngo nitwumve ko twahejeje tubatera iteka kugira tumanye inyota yo kubatera iteka baheze bavyita urukundo kuko bavyise urukundo no munsi rero tumaze imyaka 8 turi kumwe muri urwo rugendo kugira ngo dushike uyu munsi tubakoranye ngaha imyaka 8 si coroshe twarahuye n'ibihusi byinshi cyane twarahuye n'imigisha twahuye n'ibintu byinshi bitandukanye ndamushimira cyane kubera ko yaranyihanganiye cyane mu bihe bitari byoroshe hariho benshi bahora bavuga ngo yankundiye ubustar hariho n'abazi ko peut-être twahuye jewe narabaye umustar nagomba ndabamenyeshe yuko uyu twamenyanye jewe atakintu na kimwe abantu banzimwo no kuvuga ko sinari bwigere ntangura kuririmba nta kintu na kimwe abantu baba bari banzimo ku buryo bavuga ngo yankundiye ubustar n'umuntu twatanguranye ivy'ubustar biza mu nyuma haraba amajambo menshi ariko aranyihanganira murabizi amajambo avuga ku ba star surtout nko kubona Dread hari abantu benshi bazi ngo ndakwiga gatabi canke akaganja nko babivuga benshi Ndetse yaravyumvise mugara byihanganira avuga ati je ko ntarabikubona ko nibaza ko nta kibazo ti uko biri kose ingene tubanye ndabona ko tubanye neza rero mumfashe mu mubera amashi menshi cyane mu mukomera amashi ko yaranyihanganiye si ibintu bya bose ego hari amajambo menshi yavuzwe ariko yaragumye ankunda ubwo rukundo rero igihe tugira dote sinzi abavyibuka haheze imyaka 2 ndibaza itarakwira neza ko hari mu 12 muga dufate ko ari 2 ubwo rukundo rwose yanyeretse igihe tugira dote twatumaranye imyaka ishika kuri 6 naravyumviriye ko ndavuga ati umuntu yanyihanganiye gutya akankunda gutya ndi umuririmbyi sinoreka kugira ikintu nkoze kuri we niho niyumviriye kwandika indirimbo namuririmbiye navuga ni indirimbo yashikanye kure cyane ahantu naje nari nibaza ko nzogera indirimbo yanyugurira imiryango myinshi cyane ni indirimbo yitwa Berisima murayizi Bifesi yari yayiririmbye gatoya umukomera basana navuga yabaye inspiration ya success yanje nubwo kuba narabaye inspiré n'urukundo rw'iyo byatumye ngira success nini kuko iyo ndirimbo yaratumye nembera mu bihugu bitandukanye ntari nzi ko nzogerayo byose nkabishimira umufasha wanje hama
ikintu naramwemereye ko amarevenu yose nzoronka bihereye kuri iyo ndirimbo 30% ariko ibyo biri ku ruhande ataho bihuriye n'ibindi by'umuryango cyangwa byandi ma responsabilité byose azofise. Muri izo 30% niho havuyemo imodoka namugabiye tukwije imyaka 8 dukundanye, narazegeranije ntazigeze ndamubwiye, ndamugabira imodoka rwanjiragira accident, navuga ubu ni wantije imodoka ngiramo muri kano kanya, ngira muri urumva mubadaye mukorera amashyi. Rero izo 30% jewe ndizokigira zihagarara, noneho ubu tugiye kuba hamwe, nubwo nzozimuha zizoba ari gwacu, urumva zoba tuzisangiye, ntaho zigiye zigumye mu muryango nyene. Ikindi naco nariyumviriye ati mbeko namuririmbiye indirimbo kuri Dodi mariage ho nta kantu nogira aho rero aho muri mucyo mwumvira. Rero nariyumviriye indirimbo zitandukanye, nkora ndirimba indirimbo urukundo ndirimba benshi baravuga ko rubakora ku mutima, mugabo rusaho ruva sivyo nikurira mu mutwe ngo nifondere, bisaho biva hama nanje nkongeramo ivyo nagenda abona mu bantu, nkaraba abandi nyene bimeze, nkongeramo mugabo baze yago murumva aho ruva. Rero niyumviriye indirimbo ziri ubwoko bubiri. Hari indirimbo imwe niyumviriye ko noririmba ndamushimira ingene yanyihanganiye akankunda ata kintu na kimwe novuga ngo arankunze, benshi bita ngo amukurikiye kubera amarongo canke ngo 6, ivyo byose nta na kimwe je nari mfise. Naho gati ifoke ndirimba ku kantu kubera ko umuntu ashobora kwihanganira ata kintu ufise, atahurishikana, ataho niyo uzomujana. Ico gihe je sinasokoza n'umushatsi ndavyibuka, urabona ko navuye ndabigira n'ingeso uwoho narawutsivye niko bavyita, umva sinibaza ko nzoba nsokoze, mugabo yabandanije avyihanganira. Navuze ko umuntu ashaka gukunda umuntu abona kumengo abantu bose ntibatahura ivyo arimo, kubera ko mu muziki abantu aho banyuri mu muziki babona umengo nta kintu uzovamwo, ntaco ushobora kwishikanako. Rero icyambere ndamushimira, jewe nimba mubona mwashoboye kuronka ico munwa mu kanya ivyo gufungura biko bibona byamaze no gushika, tugava twereza n'ico gufungura, jewe nta kandi kazi na kamwe mfise nkora, no muziki, nta kindi kintu na kimwe mfise nkora. Iyo byose mubona vyavuye muri uwo muziki. DJ rero ashobora kuwushiramo indirimbo yitwa Ivyishimo, indirimbo nakoze mu mudiho w'ikirundi. Ku banzi barazi ko natanze muri association culturelle Abagumyabanga, naratanze ikirundi, naranavyinnye muri Centre Jeune, nashimye kwigira mu mudiho w'ikirundi, abaze gutamba ikirundi baramfasha, abandi nabo mudukomera amashi. Iya kabiri nayo ni imwe y'abajene ngo fire abajene mushema muri Kazama. DJ arashaka kushiramo yitwa Ivyishimo, hama tukayivyina. Ego nabasavye muze kumviza amajambo ari muri izo ndirimbo zibiri, ni indirimbo zidasanzwe cyane. Abasi ewe kudukunda iuzoronka amahoro, iyegereza ugusanga niho uzobaho wishimye. Uwo niwe Mana nakunze tukiri bato, wamora ku mutima. Ibihe biraza bikagenda bikurukundo ntirushira. Nahoze nsaba Imana kugira urugo rwiza senge, nayo kubana nawe iwanje n'ibyishimo nawe urabibona. Twese umuryango n'ibyishimo, abagenzi bacu n'ibyishimo, inshuti n'ibyishimo, kuba tubanye nawe bose n'ibyishimo. Ubu bigeze kure iyo wumva sinobesha Imana, niyemeje kugukunda gushika gupfa, Imana ibimaze. Umutima wawe urabibona, n'ababizi bose barabibona.
yuko nkunda nirinda guhenda uwo nkunda bitaza guteranya bimubuze kuramba nahoze nsaba Imana kugira urugo rwiza shenge nayo kubana nawe wanje n'ibyishimo nawe urabibona umuryango n'ibyishimo abagenzi bacu n'ibyishimo inshuti n'ibyishimo kuba tubanye wese n'ibyishimo amasi ubasa ejo nayisone umuntu ariko afata amasanamu arazijewe bakunda kuvuga ko muri Shadow sinigora ivyo yafashe vyose cyo nabishiramo uko nyene ejo isohoka. Okay, iyo ari indirimbo ya mbere. Iya kabiri nayo asaba jene ngaho Fernando aye ndabibona n'umutima urabishima bintera agatima keza nazi nawe bigukora ku mutima kuba turi kumwe ni kubw'ubuntu bw'Imana oya nabuyinganamba n'Imana yabikoze wamuza atanga icyo nimariye none twagumye dutera imbere hagimana nazigo reka tugume dushima twagize benshi batwamagana urukundo rutembagare intego yose turasimba Imana igira neza sa none wabaye byose byanjye ubu ni paka birere imigisha Imana iraduherekeje wisanze ndagukunda urambaza uko byageze icyo nzi nuko dukunda ntawe usa nawe nabonye
umanigira neza sha wale wabaye byose byanjye uri bakamire n'imigisha bisanze